nigeze kubabwira ivy'ibikaju vy'umurwizatunga yitwa Nahumu. Yahawe itongo ritari rito ngaha Igihanga. Umwimbu aronka nta na kimwe umariye nyenewo, abarundi n'igihugu muri rusange. Biboneka ko yateye imbuto itari. Ubu nuko tubisanze bimeze uko, hari ikindi gihe twama tuhaca yabitemaguye yabituriye, kuko ngo yasanze yateye imbuto itari. Iri tongo kuva rihawe yari mu mwaka wa 2008 nihatangura kuhakorera. Iyi myaka yose gushika muri uyu mwaka wa 2022 haciye imyaka 14 ariko arahakorera. Reka turabe iyaba wa murima w'ibigori. Abahinga mu vy'uburimyi batubwiye ko ihegitare yo ngahimbo y'ibigori yimbuka itoni zine. Aha tubajije batubwira ko Nahumu aho yahawe na leta ngo nubwo hari ahandi yiyongereye ko mu gisate ca kujeriko ko leta yamuhaye amahegitare 1100. Reka rero dufate za hegitari, ya hegitari imwe iva mu za toni zine tugwize na ca 1100. Ca 1100 barimye rimwe gusa haja kwimbuka, haja kuva amatoni 2400 kw'isezo imwe. Amatoni 2400 y'ibigori aja kuba yimbutse kw'isezo imwe. Nkuko mubibona ngaha hari amazi yinjira ngaha muri tongo. Aya mazi agumyemwo bakarima ibihe byose, baraja kurima amasuka 3 mu mwaka. Amasuka 3 mu mwaka baraja kuba dufate za toni 2400 z'ibigori tugwize n'inshuro zitatu bazoba barimye mu mwaka. Turaja kuba dufise itoni 13,300 vy'ibigori tuja kuba twimbuye n'amatoni y'ibigori. Dufate rero ya matoni 13,300 tugwize na ya myaka 14 amaze ahakorera, zija kuba ari toni 184,800 y'ibigori. Ngugo ruhombo igihugu cahomvye kubera kutamenya gukoresha ubutaka no kutabuha agaciro k'ivyo bigenewe. Amazi arajayo nagiye mu yindi mirimo. Ibikaju vyakura kabitemera hasi akabiturira ngo ariko aravyaza arabe ko azogera ikindi gihe ngo azoronka variete nziza. Ubu iyi nzara turimo izohera gute tugifise abantu bakiyumviruka? Ku bwacu impanuro muhabwa na JCTV abajejwe gufata ingingo, mwari mukwiye kuraba iyi myaka ingana uko 14 duhombye umwimbu w'ibihumbi 182 n'amajana 8 amatoni y'ibigori duhombye muri iyi myaka. Biboneka ko mwino myaka muri ba barundi tungana kwa kundi ikiro c'ibigori kiba kigura amahera 200. Ntabwo tuba tukivana umwimbu hanze. Nimba abafundi b'indimo muriho ku neza y'igihugu n'abarundi, habuze iki kugira ngo mwegere uyu murimyi mumuhanure ibi yari nyabireke arime ibyo mufasha bigafasha n'igihugu n'abakibamo. Murakoze.